Reka ubugira kandi tutangwe tubaramutse mwese inshuti bakundwa murushiriza kudukurikirana aho muri hose twongera tubaha ikaze ubugira kandi mu kiganiro cy'uyu munsi ijwi ryabi wacu. Nkuko musanzwe mubizi ikiganiro ijwi ryabi wacu ni ikiganiro gihakaze buri muntu wese kuvuga ibitangaza Imana iba yaramukoreye canke kuvuga ingabire ziri muri we. Uyu munsi rero dusanzwe turi kumwe n'ubundi mutumire wacu umurundi atuye hano muri kino gisagara ca Brisbane mu gihugu ca Australia. Numwe mu basore bakiri bato basanzwe bafise ingabire y'ubu DJ. Uyu munsi rero niwe mutumire nyezina dusanzwe turi kumwe hano muri studio zacu, akaba ari we agiye kutuganira ukungene bino bikorwa vyatanguye eka ndetse namaze kwishikana naho yifuza kuzokwishikana mu bihe canke mu myaka iri imbere. Tudafevye rero reka tumwakire kugira ngo abanze aturamutse atwibwira amazina yiwe kugira ngo tushobore kubandanya tuganira tuzinanye. Turakwakiriye cane gose. Ya murakoze cyane. Amazina yawe woba witwa nde mu mwidondoro kugira ngo abatakuzi bashobore kukumenya? Yeah, murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Sion Singohetse. Yego. Ariko abanzi ku zina ry'ubu DJ bazi kama DJ Z Dafoudre. Yego. Yeah, hiyo ndo jina ya kazi yangu. Niryo zina ry'igikorwa cawe. Yego, hanyuma Sion muri kino gihugu turimo ca Australia mbega yoba hamaze ikiringo canke imyaka ingahe? Hano muri Australia ndamaze imyaka 2. Yego. Ndashobora kubirenga ko gato ariko ni imyaka 2. Ni imyaka 2. None Sion yoba yaje avuye mu Burundi canke yaje avuye mu makambi y'impunzi canke mu bindi bihugu kanaka vya Afrika? Yeah. Jesi naje mvuye mu Burundi. Naravuye mu Burundi ndagenda Kenya. Yego. Ndaba mu gisagara ca Nairobi. Niho naje mva kugira ngo nze hano. Vyiza cane. Hanyuma turazi neza yuko dukoranijwe n'igikorwa cawe usanzwe ukora c'ubu DJ, kuvugiriza abantu imiziki mu mamanza canke mu mapati nkuko tubimenyereye mu rurimi rw'icongereza. Ariko kandi abantu benshi bakuzi yuko usanzwe ufita ingabire nyinshi muri wewe, nk'akarorero ingabire zo kuririmba indirimbo za gospel, kandi vyongeye n'umukozi w'Imana kuko urakijijwe, n'ibindi nk'ivyo. Mbega kuri uno munsi ni yahe mpamvu yoba yatumye wiyumvira yuko ikiganiro cawe cofatira ku DJ? Ni igikugomba kubwira abarundi n'amahanga ariko aragukurikira? Yeah, murakoze cyane kuri ico kibazo. Jewe ndi umuziki. Ukunda umuziki? Kwanza si ugukunda, jewe nyene ndi umuziki. Uri umuziki? Yes. Okay. Kuba muri ivyo ubu DJ ni umuziki, kuririmba n'umuziki, mu vyo nsana nkora kandi vyo muvuga mumbaze. Yego. Ni neza cyane. Yego, ngaho rero nimutubwire mbe ibikorwa vy'ubu DJ mwatangwe kubikora mufita imyaka ingahe canke mwangana gute ico gihe? Imyaka yari irya nyene. Ingahe? Ugereranije? Yeah, ariko nibaza ko nari mfite imyaka nka 20. Yeah. Yego, ndumva ntabwo ari igihe gito. Hanyuma mbega bino bikorwa birumvikana ko atangwe kubikora kuva ukiri muri Afrika. Ubu rero reka tuganire hanini twisunze canke twishimikije igihugu turimo. Umaze gushika hano hanyuma ukavuga ati je ndifuza kubandanya ibikorwa vy'ubu DJ. Ubwa mbere na mbere nkawe umaze guca canke umaze gukora bimaze kwakirirwa gute muri community, muri make vyakirirwa gute mu bantu? Ni neza. Vyakirwa neza. Nje ndashimye. Kuri je mbona bariko baravyakira neza kandi aratakare. Okay. Ejo ndibaza ko bizoguma bigenda bishigenda neza. Sawa, ni vyiza cane, murakoze ku nyishu nziza muduhaye. Hanyuma kumbure abantu bariko baradukurikirana baratahura umu DJ icarico kandi barazi yuko ari umuntu akenerwa wingira kamaro cane gose mu bintu vy'imanza, abantu bagomba kwiryohera mu ndirimbo z'abarizi Imana canke umuziki busanzwe, ibintu nk'ivyo. None muri kano kanya mbega Sion hamwe umuntu yo mukena canke amurondera, igisabwa naco nyene ni igiki kugira ngo DJ Z ashobore kuba yoza gukora ibikorwa nk'ivyo mu rubanza? Ico ni kibazo ciza, murakoze kumbaza ico kibazo. Kumbona
biroroshye. Yego. Udafite namba yanje ugenda kuri Facebook, ugenda kuri Instagram, ugenda kuri Mixcloud, uragenda kuri whatever. All social media there, TikTok, whatever. Ugiye hariya ukandikamo DJ Z Dafoudre bakuzanira contact. Yego. Ucundondera umva tuvugana. Nta management fise ni jewe nyene manager. Urigenga. Okay, hanyuma ndibaza iyo umuntu akurondeye ntabwo ushobora kuja mu bikorwa byiwe kubikora nabo bikunda ntabwo ushobora kugenda kubikora ku buntu kuko nawe ufite ubuzima ufite ibindi uri kurarondera kugira ngo ubeho none mu gihe nk'akaro umuntu yafite urubanza rw'ubukwe hama akavuga ati ndakeneye DJ Z yuko ari wazombera DJ mbega umwaka cyangwa umusaba amadolari angana gute ibiciro byanyu bingana gute canke bimeze gute ico kindi kibazo ciza gikomeye gose ni investment. Okay. No kuvuga ni kuwekeza iyo unkeneye biba bivanye n'igikorwa nkora kandi biba bivanye nuko wumvise uko nkora rero muri ico gihe ya ni urumwuga. Okay. Sindabifata minenegwe sindabifata nk'umucezo canke iki urumwuga rero iyo hagezwe gutyo turicara tukavugana ukambwira urubanza rwawe ruzotangura igihe kingana gute rubera igihe kingana gute mbega hakenewe ko jewe nzana ivyuma vyiwanje canke usanga ufise ivyuma vyawe jewe nze gusa n'umutwe canke na flash disk ya hanyuma cha twumvikana guhereye ngaho nta prefix iriho na bavuga ngo ncajinga yango ngo kwari mariage ngo ni bidemi ngo ni 2000 no turavugana ari ibibazo ndakubaza ari ibibazo za kumbaza hanyuma tukakora business. Okay. Yeah. Hanyuma uravuze yuko umwumvikana byinshi bihera mu kiyago nimba akeneye ivyuma vyawe cyane nimba afise ibikoresho vyiwe mbega uyu munsi jewe ndinze ndakurondera hanyuma akaba atabikoresho canke ivyuma vyiwanje nifitiye DJ Zimbe arikwije afise ibikoresho vyiwe bikwiye afise kira kintu cyose gisabwa umu DJ abakeneye canke bigenda gute muri ako kanya. Okay. Nico kibazo ciza cyane urakoze kunyimbaza. Uhamagaye DJ Z. Ego. Ngira n'abandi bose bakwa dukwikira. Uhamagaye DJ Z. Wicare uzi neza yuko umuziki uri hajya wewe ngo utangure gutamba. Ufise full package. Yes. Okay. Wewe ngo uri ready gutamba jewe mpahereza venue. Ibisigaye vya sonorisation sound wewe wicare tu pale uze n'abantu bawe muza muravyina. Okay. Yeah. Ego nshuti bakundwa rero mwebwe mwese murushiriza kudukurikirana murumva yuko abarundi natwe ingabire zacu ziko ziratera zija imbere aho hageze yuko buri muntu wese aja kuri social media maze nuko akerekana ingabire ziwe canke akerekana ibikorwa ashobora gukora kugira ngo bifashe abandi uyu munsi DJ Z turafite abantu badukurikirana bari muri Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide n'ahandi. Mbega nk'umuntu ari muri Sydney nk'akarorero arinza guhamagara avuga ati DJ Z narabonye ibikorwa bya bimeze neza. Uyu muntu mbega urashobora kumufasha, urashobora kwitaba umuhamagaro we canke urubanza rwiwe. Bigenda gute muri ako kanya nko mu gihe bigushikiye canke birinze bishika? Birashoboka cyane gose. Cyane gose tureke no muri Afrika na America na to go ready hose birashoboka. Okay. Ni just wewe ungeneye genda kuri Facebook yanje. Ego. Genda kuri Instagram yanje. Ego. Duhere hajya tuvugane byose birashoboka. Neza cyane. Ndumva uroroshe no kuronka hanyuma kumbure reka ndakubaza ikindi kibazo gatoya gisa n'igitandukanye nibi nariko nkubaza muri kino gihugu ca Australia uhamaze imyaka ishika 2 yo birengako amezi make canke kiringo gito cyane umaze gushika muri kino gihugu ni igihugu giteye imbere cyane aho umuntu wese ashobora kurondera karon uko biba bimeze kose mbega we nka DJ ikiringo umaze canke ikiringo umaze uriko urakora hoba hari abandi ba DJ ba musanzwe musangiye kino gikorwa baguhereza competition bimeze gute muri market business y'u DJ wasanze imeze gute hano muri kino gihugu na cane muri community yacu y'abarundi?
Okay, nico n'ikindi kibazo ciza. Je kuri jewe sinovyita nka competition. Novuga yuko ni vya bindi bavuga bati amashugwe reka abe ayelo, abe ay'umuhondo, abe y'igwatsi rutoto, abe ya rouge, whatever, kugira ngo aryohere amaso. Turi muri community imwe abaho umu DJ, jewe akabaho uwundi, akabaho n'uwundi. Jesse shobora kuba DJ naka, nawe vyogenda gutashobora kuba DJ Z. Nzoguma ndi jewe. Rero igicara gisigara giko kirakora gisigara kiri kuri wewe mwenyewe. Wewe muntu ukeneye mu DJ. Mbega uri tayari kugera kuri DJ Z cyangwa uri tayari kugera kuri uri, kubera ko bivanye na feelings z'umuntu nuko wowe uvyumva. So kuri ico aba DJ barahari kandi n'abandi bariko baravuka, which is good, ni ibintu vyiza gose, ariko twese turi mu kibanza kimwe. Rero kuba turi mu kibanza kimwe twese duteza gukora, duteza gukora. Uriya wewe uno musi urashobora gutestinga DJZ ukumva very good, wagenda gutestinga hariya ukumva ukagaruka kwa DJZ ndi uko. Hanyuma uravuze ko competition ihari kandi ari nziza. None uyu munsi abantu bariko baradukurikirana n'abandi bazotubona no mu myaka iri imbere ko turize ko ibikorwa bya bisobandanye atakizotuma bihagarara. Mbega uyu munsi nigiki wobwira abantu bariko baradukurikirana cyo tuma bakurondera wewe, nigiki wewe urusha abandi? Okay, urakoze kuri ico kibazo. Aho ndaho ndibaza ko ariho vyugariye. Reka kwanza nitegira ko ndabahereza nka secret. Tubwire kabisa. Wewe uri mu DJ uri hajya. Igihe cyose ugiye mu rubanza rw'umuntu cyangwa umuntu yaguhamagaye, umenyereza ko utagiye kwivugiriza umuziki wewe nyene, ugiye kuvugiriza ujya umuntu yaguhamagaye. So simple, vugana nawe ivyo ashaka, amuhereza ivyo ashaka, nawe amuhereze agahembo. Amuhereza agahembo, nawe umuhereza ivyo ashaka. That's it. Neza cyane. Urumva uvuga ati je ngiye mu rubanza mba ntawura ko ngiye kuvugira isuriya ntabangiye mu nyungu ziwanje. Sawa, ni vyiza cyane. Hanyuma kumbure turiko turarangiza ikiganiro cacu, reka nongera ngo baze kindi kibazo kuko abenshi nguko ndavuze to kuzi nko muri indirimbo za gospel, ivyo navyo turabikuziko. None bino bikorwa ko muri community zacu abantu benshi bakunze kwibona nk'ibikorwa umenga ntabwo bijana n'igikorwa c'Imana. Mbega we mu ngabire ziwa wahawe n'Imana canke nuko wize ugatahura bino bintu bibiri ubikora gute kugira ngo bijane kandi igikorwa kirushize gutera kije imbere atakinyoshe ikindi? Wewe bigenda gute, ubimanaginga gute muri make? Yego, murakoze. Nico ni kibazo ciza gose, kubera ndashaka kuheza ikintu cyitwa confusion kuri buri muntu akurikirana DJZ. Ikintu nemera Imana data yo mwijoro, urayemera cyane kandi je ndakijijwe, ndasenga. Mugabo muri side y'ubu DJ aho novuga ko arakazi. Sindabifata nko mu byo mu rushengero cyane, ariko ndabihareza nkuko wewe uba wagiye gukora kandi kazi ko hirya. Nico gituma ushobora gusanga abantu babaye confused somehow, ubwo DJ uravuza indirimbo zitari z'Imana, yego uta umu client yansavye ko ari zakeneye. Nje nandi ku kazi hariya sindi muri cyaki, ndamuhereza kabisa. Okay, murakoze kunyisha nziza muduhaye. Hanyuma turiko turasozera ikiganiro cacu, abantu benshi twebwe cyane kandi mvuge ntangakaro ku bantu biwacu b'abarundi, twebwe abarundi, iyo umuntu tumaze kumva yuko ari umuntu asanzwe yivanga no mu bintu by'imiziki y'ivyisi, hanyuma uyu muntu kumbe nawe amuzi yuko rimwe na rimwe canke kenshi ari umuntu yinjira no mu rusengero avuga ati ndakijijwe, kenshi bakunda kuvuga ati uyu muntu uko biri kose agakiza kiwe ntabwo gahagaze neza, ati mbe ushobora amavuta n'amazi ushobora kubivangagiranya gute? Ariko urumva byose urabikora bikagenda neza kandi ntihagire ahubwo hose ukaguma uhagaze bwuma.
bano bantu muri kano kanya bobabwira iki ni igiki cotuma bano bantu uyu munsi bari mu mashengero bafite ivyiyumviro nk'ivyo ni igiki wabwira kugira ngo bumve yuko wewe nejo barinze bakeneye umuntu nkawe ugomba kubana woba mu bambere borondera kandi ibikorwa vyawe bikazogenda neza ni igiki wabwira ngo bafise ivyiyumviro nk'ibi ego ikintu cyambere nshaka kuvuga Bibiliya iravuga neza ego ngo uguca imanza tuberekere uhoraho je ntabwo nshobora gucira urubanza kabisa so kuri jewe wewe ushobora kuvuga ngo unancira urubanza ko mvuze iyindi miziki sishobora gukundana sishobora gukundana ni sawa ariko tugarutse kuri business ikintu cyatukaranije hano ni wangenera uti DJZ je ndagukeneye mu bikorwa vyanje ariko sigene kumva uri ko ravuza ururirimbo ataruguyo Imana atari indirimbo zo muri kanisa nzori gukorera uko nyene urumva uravyubahereza ego nuko nyene sawa murakoze cyane reka tubashimire cyane gose ukanya mwaduha ko kuganira namwe murakoze namwe kuba mwatwiyumviye ko mukavuga muti okay hari umurundi wacu hariho urunganwe kandi jewe ikimimbaye nuko muri societe muri community hariho ico kintu ndiko ndafasha korera ko je ndavyituko kandi ibikorwa biriko biraboneka kuko bugiye uko akora igikorwa hanyuma nikijyangaragara abakirimo gazi ngayumva umuntu umwe ariko ara comment naco bitwaye uko commentinga positively cyangwa negatively ni sawa ariko uri kura commentinga birerekana ko hariho igikorwa kiko kiragenda rero kuri jewe ndabashimiye cyane ko namwe yumviriye muti turashobora guhamagara DJs muri studio zacu naho kagira icyo tubwiye mwakoze cyane yego bugira kandi turabashimiye hanyuma kuri mwebwe bakundwa mwese murushiriza kudukurikirana mwumvise DJ Z canke ubuzwi ku izina rya Siyoni bavuga yuko ibikorwa by'ubu DJ abikora nka business mu yindi mvugo abikora nk'igikorwa cyo kurondera ubuzima nawe kugira ngo abeho uyu munsi rero ukaba uri muri kino gihugu ca Australia aho wowe uri hose DJs aravuga yuko ushobora kumuronka kandi ku giciro gito cyane kubw'ivyo rero ntimuhangayike muja hirya no hino muzunguruka murondera uyu munsi ukafita urubanza rwaba rubanza rw'ubukwe canke ari birthday party urubanza ko goba ruri kose turafise aba DJ mu hano b'abarundi kandi babishoboye bifitiye ibikoresho vyabo bwite ikiriho rero nuko nosaba abarundi ko twohaguruka tugafatana mu nda kugira ngo ibikorwa vyacu natwe turushirize kubishira ahabona eka ndetse kugira ngo natwe tugire aho twishikanye mu gushira igihugu cacu hejuru amakungu bagire gute batubone mwari kumwe rero nanje Innocent je nabateguriye nkongera ndabashikiriza kino kiganiro inyuma ya kamera twari kumwe na Alex ndiho kugwayo tumushimire nawe nyene hanyuma kuri mwebwe mwese mwadukurikiranye turabashimiye bongera tubasaba yuko mutokwibagira kugira subscribe kugira like no ku commentinga kugira ngo mutumenyeshe kungene ibikorwa vyacu byoba biriko biragenda eka ndetse n'ivyo mwifuza twoza turabazanira ngaho mu mihira iwanyu ubugira kandi rero mwari kumwe nanje Innocent mwese turabashimiye turabakengurukiye mugire ibihe vyiza